Filime yacu tuyitanguranye n'umukobwa yitwa Betty. Uyu mukobwa ni jini. Uvuga yuko amajini abaho. Amajini rero arabaho. Uyu mukobwa yaje ku style nkeneye akimara kuza nkuko yahise yizunguza ahita hinduka uyindi muntu ntushobora kumenya ko ari jini kubera hindutse umukobwa mwiza cyane. Haheze umwanya hari uyundi yaje, uyu mukobwa nawe ahita arizungagiza nawe ahita hinduka uyindi mukobwa idemu nziza cyane. Haheze umwanya hahise haza uyundi n'uyu nawe nyene acaza mu style nk'iyabandi nawe acarizunguza hinduka umukobwa mwiza cyane. Ihende rero uze kumuyoberako kandi afise mission iba imuzanye. Tugaruka ngaha hari umusore yitwa Damse arimwe aratambuka yabonye wa mukobwa yitwa Betty. Uyu mukobwa twamwibuke twabonye yuko ari jini. Umusore atangura kugenda kubivugisha utujambo n'utundi avuga izina ryiwe, aramuramutsa avuga ati rene nkeneye utunamba twawe burya uri umukobwa mwiza nyene impaka namba none. Umukobwa ntabwo yimana yahise amuha inamba ziwe za telefone. Umusore arishima cyane avuga ati wewe ndaza kugutelefona nk'inyuma y'iminota 30 iminota 30 irashika ndagucenda gutelefona. Umukobwa yahise amusezerera araryoherwa, ariko inyuma y'iminota 30 ishize wa muhungu ataratelefona umukobwa yahisaza araza aramukoma ko umuhungu yari ikanze. Damse yari ikanze. Umukobwa atangura kuvuga ati wambwiye yuko uri buze kumpamagara ariko uri iminota 30 iraheze n'ubu ntabwo urigira umpamagara. Umuhungu byatanguye kumucanga none kuguhamagara none umukobwa atangura kuvuga ati mpamagara ubunyene bisa nkaho no muhungu yinjiye mu vyago atazi kubera no jini nimwe avuga ati mpamagara umuhungu akimara kubona ko ibintu byashushe yahise atangura guhamagara umukobwa bari kumwe nyene. Umukobwa atangura kuganira umukobwa aranezerwa nyene aranezerwa arishima. Umukobwa nta kindi asigaje no jini yomenya gukubita abantu nkenaho. Umukobwa akimara guhamagagwa nkuko yabishaka yahise yimanukira kandi acagenda anezerewe cyane. Tugaruke kuri no ruhande rwa kabiri. Uyu ni wa mukobwa yundi nawe yihinduraga bidemu nyene akaba umukobwa mwiza. Nawe hari umusore yarimwe aragenda n'imodoka acatangura kumuvugisha. Abasore niki nyene niki gidukunda kudushira hasi. Umusore atangura kuvuga ati we mukobwa mwiza nkaho ugahagara kuzuba nyene ukuntu ubona ko izuba rimwe nkorera kwakira. Umukobwa mwiza je banyitwa Israeli. Mbega wewe woba witwa gute? Umukobwa nawe ahita amubwira izina rye amubwira yuko yitwa Sino. Umusore acatangura gusaba inamba. Bano baroze amano majini ntabwo yimana inamba. Ino jini ryahise rimuha inamba uno musore. Umusore ahita yurira imodoka aragenda. Tugaruka kuri rya jini rya gatatu. Jini rya gatatu hari urusore rumwe runo gusore bagutwa Sabali utangura kumukinisha ati raba hasi kumbere umworora raba kinyashi iriho inyashi iriho. Ruhungu rutangura kumutereta ariko no mukobwa arakaze zitangura kurugubita ariko ruhungu nago nuruzi gutera inkuru hatari. Utangura kuvuga ati nera musaidie n'utunamba ariko no mukobwa bisa nkaho akaze yishavuri gwiriye. Yahise afata umwanzuro wo kwigira kubera abona umengo n'umusore arimwe aramurakaza cyane. Umusore acagomba kurikira bana we ndabona idemu nkeni ndabona umukobwa mwiza nk'uyu ice ndamuziga. Hano tugaruka kuri wa Damse atashe muhira. Wa musore Damse yabonye wa mukobwa Betty yamaze gushika muhiri wewe. Umusore aragenda regera atangura kumubaza ati wewe umenye gute ngaho muhiri wanje wamenye gute? Umukobwa atangura kuvuga ati mfise inamba yawe nshobora kuba nzi ahantu hose uba. Umusore atangura kuvuga ati rero inamba yanje nyimba ariyo ituma ugumunkurikirana reka ndayifute. Ariko umukobwa yamubwiye ati rero nubwo inamba yanje toyifuta ico nshobora kukubwira cyo niwe wanyiteje niwe watanguye kunkurikirana unsabe urukundo. Kuri ivyo rero nari naje kukuraba kandi inzu yawe ubamwe ni nziza ndagiye nzogaruka kukuraba. Umukobwa yahise afata umwanzuro arigira. Hano naho kuri no ruhande tugaruka kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa asanzwe ari umusheri ama umukunzi wa Israeli. Wa musore aheje gutereta rya jini rya kabiri. Umusore yatanguye kuzabesha umukobwa avuga ati rero umurongo wari wabaye mwinshi foreign yari yabanyishe ariko yebuko no muhungu yatebejwe na rya jini mukanya barimwe baraganira. Umukobwa yaciye avyemera nyene ngo nta mukate ukomeye imbere y'icayi. Umukobwa yahise yemera bahita buri imodoka kugira bagende gukora ivyabo. Hano naho ku ruhande rwa gatatu batwereka kuri rya jini rimwe rimeze nk'umengo rifise umujinya mwinshi cyane. Rino jini wa musore yitwa Sabali yagomye arikurikirana ryahise rikati korosi. Umusore agishika mu ikorosi ahita araribura ntazi umukobwa ngagiye hehe. Numukobwa yarimwe aramukurikira ariko yari ikanze akimara kubona umuntu yarimwe arahiga katawuriho. Umukobwa yaturutse inyuma yiwe atangura kumukora ko umuhungu yari ikanze. Umukobwa atangura kuvuga ati kubera cyo wowe umunkurikirana wewe ujufise ikibazo ki? Ariko no ruhungu gwavuze ati bana je burya nago kunze niyo mpaka namba kawe gusa umpaye inamba nta kindi kintu sisubira ko gukurikirana. Umukobwa yahise atanga inamba. Bano bakobwa ntibimana inamba kubera ndibaza bafise nka commission ko bakabazanye. Umuhungu yatanguye kumutera udukura avuga ati rero je burya nkora ikazi zume
mekanisi y'ikiniki atangura kwidondora kugira umukobwa amwemere. Hano tegura kwa kuri wa musore Israel hamwe na wa musheri wiwe bagiye muri hoteli bisa nkaho bagiye gukora by'abantu bakuze. Umusore yari atanguye gukubitwa inkoni n'umukobwa nawe atangura kumva inkoni, ntibazi umuntu arimo arabakubita nibahe nuwahe, bisa nkaho rya jini ryatanguye kwikorera akazi. Umukobwa yari rukaza arasohoka na wa musore aramukurikira avuga ati babe ugiye wandiriye nitike, ariko wa mukobwa Sino kumbi ari impande y'umuryango wa Israel akiri mubona yari ikanze. Atangura kuvuga ati we hano wahamenye gute uzi gutemba ngaha, ariko no Sino yavuca mwishura ati nanje kuraba nyene kari husanzwe uba ndabe yuko ari inzu yawe, kubera hano ushobora kubaza nshobora kuhayoberwa. Uno mukobwa Sino yavuze ati rero uba nahantu heza bugenda giye. Ano majini bisa nkaho yaje kuri Trant, yaje ku mission ikomeye. Uno musore Israel yatanguye kuyumvira avuga ati harahiye kweli. Hano naho wa musore Sabah rugeze muhira gwasanze wa mukobwa gwamye rutereta yamaze gushika muhira. Uno mukobwa runo rusore utangura kumaza ati we bashitse ngaha gute. Umukobwa atangura kuvuga ati ahantu uba wewe mpaye inamba sinshobora kuyoberwa ahantu, rero uba kuri ivyo rero narinje kukuraba ndagiye tuzosubira. Tugaruka ngaha kuri wa musore wacu Damse nyirinzu amudaya amahera menshi cyane. Damse amaze nk'amezi 6 atariya kuri ivyo rero nyirinzu uyu munsi nta biganiro akeneye. Nyirinzu uyu munsi avuga ati rero uyu munsi nta biganiro nkeneye amafaranga yanje uzi kutari buze kuyampa wiyeranje umvire mu nzu kubera inzu sinayubakishije kumenyo gusa n'amafaranga natanze. Ariko Damse yaramwihanganishije, ariko nyirinzu uyu munsi yaje yarakayavuga ati rero ndaguhaye imizi ibiri uyirengeje gusa amahera yanje utarayama nzokugira nabi muhungu je ntumbo yimenyere nkuko. Ariko agasore nako gatangura kwagaraka ati bana ntundihishe nkuko nkumengo rimwe ragirane. Ariko wa mukobwa wundi yahisaza wa mukobwa wacu yahisaza atangura kuvuga ati nibiku no nyirinza atangura kuvuga ati no musore ndamudaha amahera menshi cyane y'inzu ariko ntiyigera ndiya. Ariko umukobwa Betty yahise avuga ati none ko ndimo ndabona amafaranga mu mfuko wawe muhungu kubera ko utoyamuhaye. Umuhungu atangura kuvuga ati oya mukobwa muhungu nta mahera mfise nta nico mfise nyirinzu. Ariko umukobwa atangura kuvuga ati none amahera ko ndimo ndayabona mu mfuko wawe. Umusore yisatse mu mfuko yahise abonamwe amafaranga menshi cyane. Umusore nta no kwiyumvira ati n'amahera avuye kubera yari yizi ko amahera afise, ariko asanze mu ibihera byinshi cyane mu mfuko. Ubwiyemeze bwahise mumfata ati wowe ndaya ngaho urimo uraza kumenyera mani reka amahera tuba tuyafise, ariko ntituba dushaka kuvuga tuba dushaka nyine kugira tugume turi nk'abantu b'abakene, ariko tuba amahera tuba tuyafise. Nyirenza amahera kimara kuyaronka bahise baba bagenzi nico yarakeneye kubera yarakeneye amafaranga yiwe. Umusore ntazinga amafaranga yavuye. Umusore byatanguye kumutangaza cyane. Bimeze gute? Batangura kugenda baba baraganira n'umukobwa. Umuhungu atangura kuvuga ati we mukobwa wewe biraboneka yuko utari umuntu wo ngaha, simpora ndakubona ngaje abantu bose bo ngaha muri kino cyaro muri kano gace kacu ndabazi, mbega wewe uruwahe? Umukobwa atangura kumubwira yuko ava mu bwame bwa Egbo kandi so wiwe ari umwami. Nuno mukobwa nawe akaba ari gikomangoma. Nuko umuhungu atangura kuvuga ati rero bisabwa nangu uzontware muri ubwo bwame bwanyu kugira mve muri kano kazu kanje kabi nange nje mu bwame bwanyu. Ariko umukobwa atangura kumubwira ati uje mu bwame bwacu ntiwoshobora kongera kugaruka ino kwisi yanyu. Ariko umusore yavuze ati ntari bibana je bisabwa uzontware wani wanyu nze ndirira nyene mbayeho kivip nyene ndumwa mama mbibwami nyene ibintu bikagenda neza cyane. Sasa umusore n'umukobwa baraganiriye ibintu byinshi cyane. Uyu nundi munsi umusore ajyamye umukobwa yaje mu buryo bw'uburoziroze yaje anyika yisanga muri iyi nzu. Hanyuma haize umwanya hanze wa mukobwa Sino umwe bavukana n'uyu mukobwa nyene yahisaza hanze. Ariko no Betty yahise yumva ko mwene wabo yaje acarasohoka. Uno mukobwa Sino atangura kuvuga ati numbwire yuko atanguye gukunda uno muhungu. Ariko umukobwa atangura kuvuga ati uno muhungu ntabwo ndamukunda ahubwo nuko nyene nshaka kuzomutangamwo igitambo. Uno musukobwa atangura kuvuga ati rero wibuke yuko hasigaye iminsi 2 kugira uwo musore wawe wikuzomutwara muri buriya bwame bwacu. Kuri ivyo rero nibisabwa yuko winjira mu rukundo n'uyu mwana w'umuntu. Biboneka nko mengo bano bakobwa baje kuri mission Malmo, hari mission yabazanye. Uno mukobwa yatangwa ati je rero ntugira ikibazo ntugira ubwoba uno musore ntabwo ushobora kumukunda kandi namwemereye yuko inyuma y'indwi 2 nzomutwara mu bwame bwacu nawe kandi yabinyemereye. Kuri ivyo rero ni ibintu bisanzwe cyane. Azo umwanya wa muhungu yarasotse yumva umengo Betty mwaravugana n'umuntu atangura ko kumengo bwari muravugana n'umuntu. Ariko umukobwa yatangwa ati wapi namwe ndivugana bana kandi nanje no kukuraba. Umuhungu atangura kuvuga ati rero ingo winjire mu nzu tugende kuba turaganira.
bahise bagenda kuba baritamwo, ariko umukobwa akimara kurya ifi zahise zimumerera nabi cyane, atangura kuvuga ati jewe ntabwo ngifi. Tugaruka kuri no ruhande wa musore wacu Israel, wibuke asanzwe akundana na ino jini gitwa Snow. Iri jini ryatanguye kumubwira ati rero we musore ntugubandanye urugendo urimo uragenda kubera uri buze kugira impanuka kandi uri buze gupfa. Ariko umusore yatanguye gutwenga atangura kuvuga ati pana ntumenyere umwe urankanga ibiki. Uno musore agomvye kugenda ngo yurire imodoka, yacasanga ipine ryatobotse, bisa nkaho ujya mukobwa Snow ashobora kuba yakoze akantu, bisa nkaho Snow nawe akasanzwe akunda uno musore. Umuhungu yatanguye kwitangaza cyane, bitangura kumucanga tuno mukobwa ninde. Ino filime yacu ndakubwire na ihereye kandi izobandanya. Shobora kubwira cyo ntibagire gukora subscribe, like na share. Ukeneye ikindi gice cya kabiri kize, kora subscribe, like na share. Bimureka nkumengo bana bakobwa bazanwe na mission. Iyo mission yabazanye izoba ari yahe? Ni mission yahe? Kumengo bafise mission bazanye kandi tukaba tubona hari abahungu batatu bamaze kugwa mu kaga. Shobora kubwira cyo ntibagire gukora subscribe, like na share kuri runo rubuga rwacu filime ngufi kugira ushobore kuzuriro nkera ifilime ziryoshe nkenizi. Kora subscribe. Bye bye.